kubera iki wawe ataboneka cyane ma interview impamvu ntaboneka nuko abakoresha ama interview batandondera nk'ubu namwe ndabibashimira mwakoze igikorwa mwitanze mwavuye kure na kure mwafashe sinzi n'ibyabagoye nimwe mubizi gusa Imana ibahezagira iki nico kibura. Yes, ni ya TV yanyu Niko Media TV. Okay, uwo muri kumwe mwamubonye ni Olivier Homme du Changement. Okay. Reka tubasabira gukurikira ibiganiro byacu nkuko tugenda bica kuri no mbonesha kure. Tunabasaba kugira partage cyane musangiza ibiganiro byacu abandi kuko turiko tuzogena turakora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Okay. Tubasabira gira subscribe hama tubandanye suko. Okay, turi kumwe n'umuraperi. My friends, ndazi ko mwamuheruka kera. Bite. Nukuri nsawa ndashimira uhoraho Imana ishimwe. Icyo navuga umuziki w'u Burundi, igihugu cy'u Burundi kirashoboye kubeshwaho n'umuziki w'u Burundi gusa. N'ibindi yose bakayishirira imipaka. Uburundi abanyamuziki b'u Burundi bagakora umuziki w'amateka n'abanyamahanga bakaza kurahura tukavuza Burundi ngoma umurisho w'u Burundi tugakorera ko rap tukaririmbira ko R&B wawa naguciriyemo uvuze ngo igihugu cy'u Burundi kirashobora kubeshwaho n'umuziki ubwo ukoze ubushikuza kweli oya umva ukuntu bivuze igihugu cy'u Burundi kirashoboye kubeshwaho apana ko u Burundi bwobeshwaho n'umuziki w'u Burundi nukuvuga ujya muziki barondera handi nukuvuga muri make habeho style y'u Burundi kujya bakongomani bafise za rumba muhari Tanzania bafise za bongo flavor ibyo narembuza ati umuziki w'u Burundi uratosheje ku Burundi bisobanuye ko iby'abahandi bidakenewe kubona ushobora kumviriza umunyamerika cyangwa umutanzania nk'uko babandanya babikora cyangwa uwahehe abaririmba ibirimi mutumva ashobora kuririmba ibintu agutuka yigisha ugwaruka nabi bakoresha amakosa ariko je umurundi nkoza agakosa na gato bavuga ngo ngo raba muhungu yabuze intero baca bivugaho nyene no kubera ikibata botokunda kubera iby'u Burundi direct masi ibintu bazorinda gusiguza byarononya abantu n'ibiki n'ibintu bizaho nyene direct ukavuga ati yaririmbye ikintu cyiza yaririmbye ikintu kibi tugahanurana twenyene ego kandi rero je icyo no cyambwira abari ko baraturaba no kuri saluti no kuri ebana nimukomereza turabakunda cyane turabana b'igihugu murabana b'igihugu n'abari hanze ni one love peace and okay hari indirimbo mperutse kumva waririmbye B mugabo nuva verse ya mbere na refrain yose ni R&B mugabo igitero cya kabiri aca bari wewe nyene wigira rap uko gucanga mbega bimeze gute kujya no kwerekana ubutare bw'abanyamuziki b'u Burundi no kuvuga je ndashoboye gukora R&B ndashoboye gukora rap ndashoboye gukora raga reggae amasitire yose uzi ko abaho niyo mpamvu mu bintunze je ndatunzwe no kwandika umuziki ndandikira abaririmbyi bakomeye benshi dohoye karori atari banga umuntu akomewe ndirimbo no kuri nibanga kubera mu Burundi sinzi impamvu nzobibaza abaririmbyi bagenzanje iyo twandikiye umuririmbyi indirimbo ukabivuga mucamwankana sinzi impamvu ico kintu no kugikosora papa uvuga gukosora ben muravyumva okay tumenyere ko muri rap hakunze kuba indirimbo z'ama challenge wa nta challenge akora icyange sinzi ko abandi twavuga ngo indirimbo z'ama beef muri rap mugabo je cyo navuga ibyerekeye ama challenge ama beef jewe icyo nanka bijya bicreye ugwanko umwe ahakiyonda gahakwa kuhaturira ibyo nibyo nanka nshaka kwerekana urukundo rumwe ama challenge ama beef z'akamaro zo kurondera amafaranga ashobora guteza imbere igihugu nk'umuziki nkagira naho nzopfa bakavuga ati wawa igihugu yagikoreye iki gucya mu inzira mu muziki nanje ndi gado n'umusniper umusirikare rero icyo navuga ama challenge yakora nubu mfise ibikorwa bishasha byinshi ndiko ndakorana na Team Band Boy no kuri ibyo gushimira Imana rero ngira rizo bari nk'ijya mbere cyangwa ijya kabiri ariko novuga ku bwanje ko ari ijya mbere ngiye kuzana umuziki nishura kuri bajya bose bagenda bakiyemera
bagakora ibikiri bikavuga ngo nibo bakaze nka cyane cyane muri rap urakaze gusumba wawe zana uwo mutwe tushire muri tere bazana abantu dukora amakonseri n'amashow ucumbwira ukuntu kazi abantu bonyine babyivugira. Okay, Bface yarigeze kora challenge no ngo yekoze ko cyane cyane baba rapper bo muri gospel. Ndezo sinzi ko yumvise ariko arabwira bamushindi bazowe. Byatumye ngo hariho abaraperi benshi baci bamutinya. Muba mutinya we nurimo. Ibyo kwanza ibyo nyamba yagiranye n'aba gospel sinzi barimenye baramenyana. Muga muri make ngo yateye ubwoba abaraperi bose b'abarundi. Ntashobora gutera abaraperi, ntashobora gutera ubwoba abaraperi b'abarundi. Kubera umwe wese nkaje wontera ubwoba gute. Nyamba yibaza ko yoshobora kuntera ubwoba. Napanga umunsi bava duhamagara abagabo hari abagabo ntiyagwibara hari abagabo pigane mpaka tubone uwa mbere si ntambara ni nakazi duhamagara abantu bashire hajya jewe ndasezeranije ninananigwa umuziki zoca ndawuheba kandi ntacyo nzomara igihugu kuyu mutwe men option code baza abantu bakubwira option code cyarico aba fans ba option code ni mwirambire ego. Okay, tukunze kubona abandi baririmbyi benshi baraboneka mu interview kubera iki wawe ataboneka cyane mu interview. Impamvu ntaboneka nuko abakoresha ama interview batandondera nk'ubu namwe ndabibashimira mwakoze igikorwa mwitanze mwavuye kure na kure mwafashe sinzi nibyabagoye nimwe mubizi gusa Imana ibahezagira iki nico kibura kwiyumvira umudirimbyi ukamutelefona ati bana je kubera igikorwa cyawe ndakeneye ko twokora igikorwa ibu binkoreye ubikoreye abakunzi b'umuziki wanje ubikoreye abakunzi b'igihugu ubikoreye abarundi n'uburundi ariko nawe ronda kubera uzi ko bakeneye erega benshi ndabarondera kandi benshi nukuri je nkamwe novuga ko ntabarondera nobambeshi kiretse ntobanzi gusa ariko ubonye ntagize ijya presence yo kukurondera niyumvira ngo sinakurondeye urabona ndumuririmbyi keshi nkuba nk'akaro je vision yiwanje no gutagetinga zijya zo hanze igihugu nka kujya kwa ntare rugamba urabona ngene ntare rugamba yagwe igihugu yaraguye akarere ishaka nkubi muri Tanzania hariko havuzwe ikirundi nkubita muri Amerika bariko baratambira amabwata akaze kirundi dukora amashow muri Amerika kuri concert yo mu Burundi tujya mu stade yao nizo vision mfise urumva wowe uri umunyamakuru umenyesha makuru nawe ucufatira hajya nyene ukavuga ati wawe ko ariko aritanga guke kubera uravye nukuri nk'ibikorwa mfise inyuma ni byinshi ni indirimbo nkamwe mufashe mu bwongo no shika kure nokore none Diamond aririmba ibikivyo yandusha composition du compare vraiment bowe ni comedian turahari kugira natwe dufate impano z'abarundi tuzigeze kure. Okay, mbega wawa arubatse canke afite umuntu bagendana wawa ninde kuboni bimeze gute muri gino gihe kubatari baguherutse? Kubatari bamperutse wawa sindubaka ndumujene Imana ifashe bishike kubera aba sister muravyumva. Okay, wawa nkubu ni giki kintu utifuza ko abanyamakuru bakubaza? Ikintu nifuza ko abanyamakuru bambaza nico subiza inyuma igihugu cyangwa umuziki w'u Burundi. Akantu kari private nyereke wawe. Akantu kari private udashaka ko kaje habona kuri wewe. Je bibazo byose ndabyishura kabisa. Nukuri je umba kubera niyemeje ko ndikiyo cy'isi. Ndakarore ku bandi. Nimba naciye mu buzima mubi foko mbwira abantu aho naciye kugira babone ko atakidashoboka. Nimba nabayo mu buzima bwiza ifoko abantu babimenya. Je nta kantu na kamwe turi kwisi aha turi harabandi ifoko twereka abandi tudahishana ati isi imeze gutya. Je hariho nakaririmbo giye gusohora kavuga kuvyerekeye umwana ukuntu uzigisha umwana wanje bijya bintu abavyeyi batwereka batubwira kuva kera ati mwana isi nuko dufyina tugira uburofa ariko ubundi ko ndabibona. Okay, ntaguciriyemo uyu munsi mu Burundi nuhe twavuga ko ari king of rap mu kurangiza the king bo nibajije ko je nta king none je ndi musi y'uburinzi bw'umurapero wari wese mu Burundi no king imbere y'uwanje none kubwawe none nawe uri king cyangwa uri oya twese turashoboye twese turi intare turashoboye kubw'igihugu nukuri bo wita mu king just
namano hari uwo kwita umukingi je noca nita umukingi gusa ndabubaha abandi nabo nyene barashoboye n'intare n'ibya. Okay, reka tugushimire cyane Uburundi rumva burimwo bakingi b'abaraperi kandi bashoboye. Wawa urakoze cyane. Nukuri ndabashimiye cyane, ndabashimiye ku kwihangarira ibyo mwahuye nabyo kugira kubera ndabizi kabisa muri tere muhurana byinshi. Ndashimiye abari ko baradukurana abadukurikirana bose. Mugire ntimwibagire kujya kuri channel ya VG Wawa VG Wawa, mugire subscribe murabe ibikorwa bishasha, murabe nivyo tutagiye tuvugiye hanyene byinshi ngiye gukora imbere byinshi kabisa. Okay, gira ko rero mugire na subscribe kuri channel yacu ni Niko Media. Mwari kumwe na Olivier Omdi Shanjuma, reka tuvuge duti ciao.